Iteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi mukurikira ibiganiro n'amakuru tubagezaho iminsi yose kuri iyi mboneshakure ya Hejuru TV. N'umwanya w'amakuru agezweho twabatunganirije muri uyu mugoroba, turi kuwa mbere kw'itariki y'umunani Mukakaro 2024. Tubazane rero amakuru havugwa cane mu gihugu c'u Burundi. Nta kindi rero tuza kugarukako n'ivyakozwe n'umushikiranganji wa mbere Lieutenant General Gervais Ndirakobuca batazira ndakugarika. Mbere yuko dutangura iyo nkuru, reka abanywanyi bacu mwe badukurikiye muri mu bice bitandukanye mu gisagara ca Bujumbura tubaramutse kandi tubahe ikaze. Abadukurikiye bari mu bice bigiye bitandukanye mu gisagara ca Gitega namwe turabahaye ikaze. Bari mu ntara zigiye zitandukanye mu Burundi namwe turabahaye ikaze kandi tubakengurukira cane ko mutwumviriza. Turakengurukiye cane kandi abadukurikiye bari ku migabane igiye itandukanye, yaba muri Afrika hamwe no ku yindi migabane ya kure. Imana ibahezagire kandi turabakunda cane. N'umwanya rero wayagezweho nkuko bimenyereye tubatohoreza inkuru ziba bivugwa kandi bigezweho mu gisata ca politike, agateka na muntu, butungane, bivugwa mu mutekano, bivuga n'abategetsi batandukanye, ngingo n'amatangazo tangazwa n'abene gihugu, tangazwa n'abategetsi hamwe n'ibikorwa nabo hamwe n'ibindi kandi tugaruka ko dufashijwe n'amasoko yacu dufise irya nino mu nzego no mu bice bitandukanye bigize igihugu c'u Burundi. Lakini rero kiriko kiravugwa cane umenyesha amakuru no ku mbuga ngurukana bumenyi, uretse amasezerano Gervais Ndirakobuca batazira ndakugarika umushikiranganji wa mbere y'igihugu c'u Burundi yoba yasinyanye na abaserukira ibanki y'isi yose. Muti vyifashe gute? Mu gihe muri iyi minsi rero hari imyidogo igiye itandukanye ku bintu bigisha bigiye bitandukanye, nimwe gitoro, umuyagankuba, bijanye n'amazi, bijanye no gufungura mu gihugu c'u Burundi, Gervais Ndirakobuca wewe ari kumwe n'abaserukira banki y'isi yoba yaratangaje ibintu vyinshi, ndetse yerekana ko Burundi bushitse ku ntambwe indwi mu munani kugira ngo ibihano vyari vyafatiwe Burundi muri 2015 bikurikiye itanguzwa hamwe n'itangazwa ry'ikiringo ca gatatu ca Petero Nkurunziza. Ibihano rero Burundi bwari bwafatiwe hamwe bukaja bivanwamo muri 2020-2021. Noneho rero Gervais Ndirakobuca we yatangaje ko habura intambwe imwe gusa kugira ngo Burundi busubire mu bihe vyiza. Muti vyifashe gute? Hari imiliyoni 303 z'amadolari yagiye rero gusahiriza mu gisata c'ibidukikije n'icumuyagankuba. Ivyo rero mu vyakozwe na Gervais Ndirakobuca batazira ndakugarika, niwe rero yari yakiriye abo bashitsi biteka baturutse mu banki y'isi. Mbere yako bagera mu Burundi rero hari amakuru yatangajwe ku mbuga ngurukana bumenyi avuga ko mw'isharamwe Parsem ururongo yari we Faustin Ndikumana yabajijwe rero kugira ngo ico ashikirije, dore ko n'ubundi agaruka ko biba bikorwa n'intwaro ya Varisito Ndayishimiye cane mu gisata c'ubutunzi. Akaba rero anenga ibigerwa ndetse akanashima n'ibigerwa ko iyo ari vyiza. Icatangajwe rero ku mbuga ngurukana bumenyi nuko ngo ico gihe abo bahinga bibanki y'isi yose bashika mu gihugu c'u Burundi, Parsem hamwe na Faustin Ndikumana bari babujijwe kugira ico batangaza ku butunzi bw'igihugu c'u Burundi, ariko rero ivyo Parsem ikaba yarabinyomoje. Ni mu gihe rero ndakugarika we yari kumwe n'abo bashitsi biteka, nta sanamu n'imwe yigeze iboneka ari kugirana ibiganiro n'umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye, ariko nawe yarabakiriye. Gusa Gervais Ndirakobuca rero niwe yagiye aboneka ko muri ivyo biganiro we yagiye yitabira. Banki y'isi yose rero niyo igiye gutanga bwa buryo twavuze bw'imiliyoni 303 z'amadolari mu gisata rero c'ibidukikije n'ihindagurika ry'ibihe mu gisata c'umuyagankuba. Ubwo buryo rero bukaba bugabugwe uku gukurikira: miliyoni 113 z'amadolari hagenewe umugambi uje guhangana n'ihindagurika ry'ibihe wiswe ibisagara birama. Akaba rero warashizweho mu ntumbero yo gukingira no guhangana n'ibibazo vy'imyuzurira va mu mazi ya Tanganyika n'izindi nzuzi hamwe n'ibituruka kwihindagurika ry'ibihe mu gisagara ca Bujumbura. Abantu rero barenga ibihumbi 200 bakozweko n'imyuzurira nibo rero bazofashwa n'uwo mugambi. Kazofasha kandi gutunganya inyubako za kera n'uturere tugaragara nk'uko rero bitangazwa.
miliyoni ijana na mirongo icenda z'amadolari y'abanyamerika niyo mafaranga agiye gushirwa mu mugambi wo kurwiza umuyagankuba mu Burundi ushigikiwe ni banki y'isi yose. Umugambi rero ukazoshikirwa n'abantu barenga miliyoni zibiri, ushikire inyubako za leta 1,200 n'amashirahamwe mato mato agera ku bihumbi 6. Bikaba vyarashizwe ahabona ku rubuga rw'ibanki y'isi yose itariki ya 26 Ruheshi 2024. Umugambi rero mushasha wo mu gisata c'umuyagankuba ukaba uje guherekeza umugambi w'igihugu wari uhasanzwe witwa Soleil Nyakiriza, watanguye rero muri 2023 wongera usahirize no gusubiramwo umuhora w'intsinga z'umuyagankuba mu gisagara ca Bujumbura. Umugambi rero ukaba uzoshigikira hanini n'imiryango hamwe n'abashira hamwe arongowe n'abakenyezi. Iyo niyo nkuru ya mbere twari twabateguriye mu gihe ariko aravugwa cane mu gisata c'ubutunzi. Iyo mu yandi makuru, igihugu c'u Burundi kiri mu manga gikenewe gushayurwa, niko Aloys Baricako ashikiriza. Uwo rero akaba ari n'umukuru w'umugambwe RANAC. Aloys Baricako amenyesha ko amagorwa igihugu c'u Burundi kirimwo yobazwa umugambwe CNDD-FDD ukwije imyaka 20 yorongoye igihugu, ariko kikaba kiri ku manga. Kubwiwe avuga ko umugambwe CNDD-FDD wari ukwiye kwigira kuri leta ya Tanzania, aho Perezida John Pombe Magufuli yateje imbere igihugu mu myaka 5 gusa, ariko CNDD-FDD ikaba itwaye imyaka 20 Burundi bukaba bugeze aho umwansi ashaka. Ibi rero akaba yarabishikirije kuri wa gatandatu igenekezo rya 6 Mukakaro 2024 mu ntara ya Gitega, nyuma y'umwiherero w'iminsi 2 ku rwego rw'igihugu. Mu gihe rero uwo mugambwe RANAC urongowe na Aloys Baricako wari umaze mu mwiherero iminsi 2 ku rwego rw'igihugu, mukuru w'umugambwe RANAC akaba yarashikirije ko Burundi bugeze aho umwatsi ashaka, bukeneye rero uwo bushayura hari kuri uyu wa gatandatu rero igenekerezo ya 6 Mukakaro 2024 mu ntara ya Gitega. Aloys Baricako yamenyesheje ko ibihe Burundi burimwo bikwiye kubazwa. Umugambwe CNDD-FDD ukwije imyaka 20 uyoboye igihugu, ariko rero bukaba bugeze aho umwansi ashaka. Umukuru w'umugambwe RANAC rero akaba yaravuniye akagoha umugambwe CNDD-FDD gufatira akarorero k'igihugu ca Tanzania, aho umwisi John Pombe Magufuli yateje imbere igihugu ca Tanzania mu myaka 5 gusa, ariko CNDD-FDD ikaba kuje imyaka 20 igihugu kiri mu manga. Igihugu c'u Burundi rero kikaba cugarijwe n'ibibazo bijanye n'ubutunzi, aho igitoro gisigaye ari ikibazo mu gihugu, amafaranga y'agaciro, umuyagankuba, isukari. Ibi rero bikaba vyarasubije inyuma ubuzima bw'abanyagihugu, mbere n'igihugu kugira igihengeri mu bijanye n'ubutunzi. Yandi makuru rero twari twabateguriye kandi tugire tubagezaho, twabibabwiye ko ubuyobozi bwa Parsem bwabishuje bw'ivinyuma inkuru ivuga ko bwoba bwararonse ubutumwa buvuye mu biro vy'umukuru w'igihugu bijanye n'urugendo rw'intumwa z'ibanki y'isi yose zahoramwo mu Burundi. Ikigera ngo si nico kurondera inyishu z'ibibazo dufise, si impare ku bibazo bihari. Twabibabwiye rero dutangura aya makuru, ariko kandi ikinyamakuru UBM News co gitangaza ko ari umumenyesha makuru w'umuhinga akomeye cane asaba Perezida Evariste Ndayishimiye gutanga ibihoho ku neza, akabisaba bishoboye. Naho rero ni Atanaze Karayenga, umumenyesha makuru w'inararibonye akaba akurikiranira hafi politike y'u Burundi. Atanaze Karayenga niwe azaba Perezida Evariste Ndayishimiye gutanga imihoho ku neza, akabisa agatorwa canke Frederic Bamvuginyumvira. Rero akaba yarabishikirije iganiro cihari ni Radio Peace FM ijwi ry'urwaruka kuri uyu wa 4 Mukakaro 2024. Mu gihe igihugu c'u Burundi cugarijwe n'ibibazo bidasanzwe mu bisata nka vyose vy'igihugu, umenyesha makuru w'inararibonye akaba kurikiranira hafi politike y'u Burundi, kubona ko ikintu gishobora gukiza igihugu muri kino gihe ari uko Perezida Evariste Ndayishimiye yotanga imihoho kabisa. Rero ababishoboye avuga ko Rwasa Agathon canke Frederic Bamvuginyumvira boca barongora igihugu mu kiringo cumvikanywe kugira ngo habeho gutegura amatora yo gutora indongozi nshasha. Ibi akaba yarabishikirije mu kiganiro cihari yagiranye ni Radio Peace FM ijwi ry'urwaruka biwa 4 Mukakaro 2024. Nkuko rero Atanaze Karayenga bishikiriza mu gihe Perezida Evariste Ndayishimiye yotanga ibihongo arashobora gukira ibintu vyinshi kandi
Abarundi n'abakungu rero bakazobimwubahira. Mugihe Perezida Ndayishimiye rero yokwanka gutanga imihongo atanazi karayenga akavuga ko Abarundi atari abana bazomenya ico gukora, kuko ngo umutegetsi yama akenera umunyagihugu gusumba uko umunyagihugu akenera umutegetsi. Ubwo rero akavuga ko ngo Abarundi bafise ububasha bwo kumubogoza kandi ariko bikwiye kugenda kugira Uburundi gusubirana iteka bwaswe na Varisito Ndayishimiye inyuma yo kubahemukira. Niko rero birandikwa n'ico kinyamakuru UBM News. Twabibabwiye kandi ko Kongo yafatiye ibihano Burundi ngo nta Murundi iracemerewe kuja muri teritwari ya Uvira kuzana igitoro. Ni nyuma yaho Abarundi bari basigaye rero bariyo baja kukirondera bakakizana mu Burundi kubera ibonekeza ikanani ridasanzwe ry'igitoro. Urudandazwa rw'ibitoro n'ibindi bidandazwa bikorerwa mu mabarabara yegereye uruzi Rusizi yerekeza Burundi, ivyo rero vyahagaritswe muri teritwari ya Uvira kuwa kane igenekezo rya 4 Mukakaro 2024 n'umukuru wa teritwari ya Uvira Mabiswa Selemani Jean de Dieu. Twabigarutse ko mu makuru twagiye turashikiriza. Banywanyi bacu rero turabakengurukiye cyane ko mwakurikiye amakuru, basabe kugira ngo ntimuze gucikwa n'ibindi tuza kubagezaho. Iyi nimbonesha kuri ya Hejuru TV gushikiriza amakuru abagezweho kandi avugwa mu bisata bigiye bitandukanye, rimwe ca politiki, hagati y'akazina muntu, ubutungane, vugwa mu ntwaro, mu rudandaje, ibitangazwa n'abategetsi na ngingo n'amatangazo bugena bene igihugu hamwe n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye. Bane bahezagire rero turaza gusubira. Iyi yari Hejuru TV, turabakengurukiye cyane.